Niteka n'umunezero ntangere ivyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka cyane cyane ku biriko biravugwa mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike be n'ibindi biriko biravugwa ku bategetsi bagiye batandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ni benshi bagiye bumva amajambo atandukanye y'abategetsi nka Reverano Ndikuri y'umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bavuga ko mu gihugu cy'u Burundi atagihangange na kimwe gihari. Abandi bati ibihangange birahari ndetse n'amategeko akorera ku bihangange. Ni naho kandi usanga umwe mu bantu bakomeye cyane nk'umujenerali canke uyundi muntu akomeye mu yoba mu gisata cy'umutekano kwivuna abansi politike cyangwa se mu mugambwe afata umuntu akamutanga procureur nawe agaca atanga itegeko ko uwo muntu agomba gupfungwa. Nako kandi byagiye biragaragara yuko na bimwe mu bihangange bigenda bifatwa bikicwa ndetse urupfu rwabo rukagirwa akamizwe n'ingoma, aho harimo abanyepolitike, harimo mu nzego z'umutekano ndetse n'abandi bari mu mabanga ahambaye y'igihugu impfu zabo zitigeze zitohozwa ko. Niho rero bamwe bavuga bati mu gihugu kitagendera ku mategeko nta numwe aba akingiwe, nta numwe. Utabenshi bakunze kwiyenanguje ndakomeye nije mvuga ijya nyuma ngo amategeko yo nyene ni yavuga ijya nyuma mu gihugu ciyubaha. Letona General Adolphe Nshimirimana na General Rengiyome Bunyoni ngo nakarorero k'ibihangange vyavuga rikijana mu Burundi, ariko rwa rubuto ruhumanye bo nyene baziguriza nirwo rwabapfunyirije urugendo. Muri abo babiri uri mwibuye aboheweyo n'ubutegetsi ku nyungu z'ivyubahiro, uwishwe wenyene yahitanywe n'ubutegetsi ku nyungu z'ivyicaro. Nkuko benshi bagiye barabigaruka ko hari impfu zigenda zigaruka muri CNDD-FDD cyane, yoba urupfu rwa General Adolphe Nshimirimana ndetse n'urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza. Gushikanaho mu rubanza rwa Bunyoni mu kwisigura impamvu yahunze yishuye ko yavuze ko na Adolphe Nshimirimana nawe yari afise abapolisi benshi bamugendanira, rero ko navyo vyabaye ngombwa ko nawe yicwa. Akavuga ko rero ivyabaye kuri Adolphe Nshimirimana nawe atashaka ko bimubako neza. Abishe Nkurunziza na Adolphe boba baramenyekanye. Urupfu rw'abategetsi babiri bagendanye kuva ku rugamba no mu butegetsi rwuzuye igipfungu cinshi, gushika naho vyagiye biracanishamwo bamwe mu bagumyabanga b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD cyane cyane abakomeye cyane muri uru rwego rw'umugambwe, bamwe bavuga ko bagomba kurondera ukuri kucishe umuhisi Petero Nkurunziza, abandi bakavuga ko ivyo bamwe bashobora no kubizira mu gihe babitohoje ko cyane. Ubundi Letona General Adolphe Nshimirimana niwe yatanguye gusandaba, yishwe arashwe rokete ariko arengana kuri Gare du Nord mu gitondo cya kare cy'igenekerezo ya kabiri ukwezi k'umunani umwaka wa 2015. Waramutswe igihugu Petero Nkurunziza yaciye atangaza ko amatohoza ku rupfu rw'iyo ntwazangabo azoba yaheze mu minsi 10 gusa. Ayo matohoza ntaco arashika ko gushika uyu munsi. Petero Nkurunziza nawe ngo yarinze asandaba inyuma y'imyaka 5 atarabwira abarundi vyavuye muri ayo matohoza. Kugenekerezo y'umunani ruhesha umwaka wa 2020 Perezida Petero Nkurunziza nawe yarasandavye. Umuvugizi wa leta w'ico gihe yatangaje ko yahitanywe n'ingwara y'umutima wahagaze giturumbuka. Haranakwiragijwe ibihuha mu binyamakuru vyo hanze y'igihugu ko yo bahitanywe n'ingwara ya COVID-19 cyangwa se coronavirus. Abavuga ibi bafatira kuba umupfasoni wiwe nawe uyu mwanya ariko avurirwa coronavirus Nairobi mu gihugu ca Kenya. Gushika ubu leta ntirigera itanga umuco ngo hamenyekane vy'ukuri cishe umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Mu mwaka w'ibihumbi 2024 Pacifique Ninahazwe yatangaje ko hari ibyago yagiranye n'abantu babiri bahoze begereye cyane Nkurunziza, bamwibiye ibanga ku makuru y'urupfu rwa Letona General Adolphe Nshimirimana. Asa n'uwemeza rero ko bigaragara ko abahitanye Adolphe batumwe n'ubutegetsi bwongera burabakingira. Pacifique Ninahazwe akavuga ko igihe nyaco kitaragera kugira ngo ashira habona ayo makuru afise. Bob Rugurika nawe yatangaje mu mwaka wa 2023 ko yahejeje amatohoza ku rupfu rwa President Petero Nkurunziza. Ku mbuga nkoranyambaga abarundi bamusamiye hejuru kugira ngo ababwire idonido y'ugo rupfu, ariko Bob Rugurika yavuze ko igihe nyaco cyo kubivuga kitaragera ngo kuko hari abantu vyoca bikwegera bagaca bicwa.
Ico bikoze Bob Rugurika yaremeje ko mu matohoza yakoze yasanze Petero Nkurunziza yarahawe ishano rivuye mu gihugu ca Tanzania, akavuga ko ingene iryo shano ryavuye mu gisagara ca Mwanza vyose yabimenye. Ntinatinye kudoma urutake kuri Varisto Ndayishimiye mu kuvuga ko uyo azi vyose ku rupfu rwa Nkurunziza, akamuhamagarira kuva mu gacerere atangariza abarundi cahitanye umukuru w'igihugu cabo. Ubundi wumvirije neza ibivugwa na Pacifique ucutahura ko bishoboka ko Adolphe Nshimirimana yahitanywe na President Nkurunziza ubwiwe. Vyari bisanzwe kandi binugwanugwa ko mu bihe vy'inyuma y'imyerekano y'umwaka wa 2015 Adolphe Nshimirimana yoba yari karagondoza umukuru w'igihugu kugira ngo umupfasoni wa Adolphe abariwe ahabwa kurongora inama nshinga amateka. Nkurunziza kandi yobaciye yikanga ko Adolphe ashaka kumwica kugira ngo umukenyezi wiwe acaramuswe ubutegetsi bw'igihugu. Ni gutyo rero yobaciye abanguka kare kwitanga umwansi. Sivyo gusa kandi kuko wumvirije intahe za Bob Rugurika nawe ucutahura ko urupfu rwa Nkurunziza Ndayishimiye ruzi ko vyinshi, ngo bishoboka ko ico bacaratumye Ndayishimiye hitamwe kumugandagura yabona ko naho amuhaye inkoni y'ubutegetsi azoza araza kuyitiza ukabishatse. Mu yandi majambo ngo Ndayishimiye arabona ko Nkurunziza agiye atagiye, ico bita mu gifaransa présence dissimulée. Imbere yo kurekura ubutegetsi Nkurunziza yabanje kumvisha abajenerali ko azoguma ari imboreza y'amaho mu gihugu no mu mugambwe. Ivyo rero bigasigura ko ingingo zambaye ku gihugu ari we yogumye zifise ko ijambo rya nyuma, akongera kandi akaguma ari warongoye inama nkuru y'inararibonye muri CNDD FDD. Yari yaranasabye kandi ko ari azogumana mu minwe ibijanye n'ubutari yubakirwe vira yongera habwo turusho nk'utw'umushikiranganje wa mbere. Hari bihuha by'abavuze ko kandi Hussein Rajabu nawe yoba yarashize ukuboko mu iganagurwa rya Nkurunziza. Ababivuga bakavuga ko kuva mu mwaka wa 2015 Hussein Rajabu yagiranira ibiganiro na Nkurunziza kuri telefone. Kenshi ngo Hussein Rajabu akabwira Nkurunziza ko ikiringo ca gatatu atazokimara ngo kuko ni cibano. Bikavuga ko rero Nkurunziza yamwishura ko azokimara neza mbere anandika amateka yo kuba umukuru w'igihugu wa mbere atowe n'abanyagihugu agasubirirwa mu mahoro. Ngone gutyo rero ngo Hussein yoba aratije umurindi abari bifuza gweza iminsi ya Nkurunziza kuri ino si kugira ngo amwereke ko ivyo yamubwiye bishoboka. Bene ino nkuru bavuga ko Hussein Rajabu yobaciye akekeza Ndayishimiye ati ubisikanije n'ikiziga ntuzitwaze ngo vyanse kutwara neza kubera Nkurunziza. Niko kandi natwe tutarashobora kuronka ivyemeza ko ibivugwa kuri Hussein Rajabu ari ukuri. Gusa ibiri inyuma y'urupfu rwa Nkurunziza na Adolphe Nshimirimana vyumvirije bose bapfuye bazize kurondera inyungu zabo bwite, ngo nta numwe yazize inyungu z'igihugu. Umwe yahitanye na mugenzi we, usigaye nawe ahitanwa n'abandi. Ibi akaba ari bimwe mu bitangazwa n'abantu benshi batandukanye bakurikirana cyane cyane ibikorwa vya politike ibera ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu yandi makuru kandi hari n'ibindi vyinshi vyagiye biravugwa muri no minsi bitandukanye, cyane cyane nkuko twabigarutse ko mu nkuru twabanje kubageza ko twababwiye ivyavuzwe ku rupfu rw'imwe mu mbonera kure yoba yahitanywe n'umwe mu barongoye imbonera kure. Rero mu ntara ya Buhumuza muri iki gihe hari zuguruzuguru idasanzwe hagati y'imbonera kure n'umukuru w'umugambwe muri komine Ruyigi. Inyuma y'urupfu rw'imbonera kure Mange havuga ico twokwita zuguruzuguru hagati y'imbonera kure zo muri komine Ruyigi be n'uramutswe umugambwe CNDD FDD muri iyo komine ariwe Fiacre Nkunzimana. Imbonera kure zikaba ziri mu gashavu kenshi kukubona mugenzi wazo yagandaguwe n'amahiri ku itegeko ry'uwarongoye umugambwe kandi yahoza amukoresha mu manyanga menshi arimo kumugendanira. Fiacre akazitera ubwoba ngo ziceceke, nazo zanse zigasaba ubutungane kuri mugenzi wazo. Muti mbega iyo niyo mpembo Fiacre agiye kuza araduhemba n'ibikorwa twakoze mu mugambwe? Iki ni ikibazo imbonera kure zibaza mu gashavu zifitiye Fiacre Nkunzimana. Muti rero byagenze gute kugira ngo Fiacre yihinduke Mange mu gihe haraciye imyaka myinshi bakorana ibikorwa bitari bike? Tubanze twibutse ko imbonera kure Hamisi benshi bazi ku izina rya Mange mu Ruyigi aherutse kwitaba Imana mu bitaro bikuru vya Ruyigi nyuma yo gukubitwa amahiri bikomeye n'abapolisi bo muri komisariya ya Ruyigi ku itegeko rya Fiacre Nkunzimana arongoye umugambwe CNDD FDD ku rwego rwa komine Ruyigi. Nkuko duheruka kubishikiriza, imbonera kure Mange yazize kuba yaragiye gutoza isima mu badandaza mu isoko nkuru ya Ruyigi. Isima yavuga ko yatumwe na Fiacre Nkunzimana eka akaba yitwaje urupapuro rutewe ko mukono n'uwaramutswe mu mugambwe. Mange yacagirwa ko agurisha iyo sima.
Inyuma yaho bimenyekaniye rero Fiacre yari hakanye iyo sima nyabona acategeka ko Mange afatwa gapfungwa. Uwo nawe amaze gushikanwa mu gasho yagumye yemeza ko isima itumwe na Fiacre acagirwa ko avuga ko atari n'iryambere bimutuma kandi bamaze gukorana ibitari bike bisumba iyo sima ko rero bo mureka kitahira. Ivyo rero Fiacre ntiyavyihanganiye we yaciye ategeka abapolisi ko bafata Mange bakamukosora bikwiye. Abo nabo ntibatebeje baciye basimbira kuri Mange baregagura n'amahiri gushika acitse ikiruruma arivyo vyavuye bimuviramwo urupfu inyuma yo gushikanwa mu bitaro bikuru vya Ruyigi. Rero aragashavu kimunira kure nivyo zageze rakoreshwa muri kahise. Icambere cyo kumenyesha nuko agashavu ari kenshi mu mbonera kure zaho mu Ruyigi inyuma yaho Manga apfiriye. Zibabajwe cyane no kubona Fiacre yategetse ko Manga kubitwa muri ubwo buryo mu gihe bahora bakorana vyinshi kuva Fiacre akirongoye imbonera kure aho mu Ruyigi mu myaka ya 2010 gushika mu mwaka wa 2016 aho Manga n'izindi mbonera kure zamye zikoreshwa cyane mu guhohotera kunyuruza no kugandagura abatavuga rumwe na CNDD-FDD muri Ruyigi. Nimbonera kure zahoze ari ntakorwako nk'izitwa za Kamoteri Abdul Celestin Nyabenda hamwe na Methode uno munsi ari umushoferi wa Onepra. Ivyo byose babikorana n'uwo Fiacre yari umukuru wazo. Ikindi kibabaza izo mbonera kure kandi nuko arizo zamazi hanwa mu bikorwa bigayitse ziba zatumwe na Fiacre azigatanga karorero kavuba ha kimonera kure zine muzahora zigendanira Fiacre harimo imbonera kure izwi cyane ku izina rya Jimmy uno munsi zipfungiwe mu iboro rikuru rya Ruyigi nyuma yo gukubita bikomeye mu nyagihugu zitwaje ko zatumwe nawe. Ngizo mbonera kure zari zagiye gufata umunyagihugu yitwa Toyi Manase zishyitsiwe yazishuye ko atarizo zimufata kuko zitari Nyamiramabi aho zaciye rero zimurengera ko zirakubita gushika acitse kimuga kuko uno munsi agira ko vyuma bekuye. Mu nyuma zaciye zipfungwa rero ariko zigumana agashavu kuri Fiacre kuko ariwe yari yazutumye gufata umunyagihugu anazibwira ko yanse zica zimukosora. Ikindi cyababaje izo mbonera kure ni ifungwa ry'imbonera kure yitwa Prosper nayo nyene isanzwe igendanira Fiacre. Mu kwezi kwa Munyonyo umwaka wa 2024 iyo mbonera kure yaratumwe na Fiacre gutoza amafaranga mu banyagihugu bemererwa guhabwa ubuzi mu bisata bitandukanye. Ngariko bimaze kuja hejuru Fiacre yaciye yakana iyo mbonera kure Prosper ikija gupfungwa mu iboro rikuru rya Ruyigi aho yamaze amezi ashika 8. Mu nyuma rero ararekugwa inyuma y'induru nyinshi y'imbonera kure zari ziremereye Fiacre. Ariko igitangaje nuko yambonera kure Prosper nubu ariyo igendanira Fiacre nyuma yo kurekugwa aho mwibohero. Izo mbonera kure kandi zikababazwa no kubona Fiacre Nkunzimana agoma zikoresha mu mabatandukanye akazemerera kuzironsa akazi mu bisata vya leta ariko bikarangira zibesha atanimwe araha akazi nkuko zibishikiriza mu myidogo yazo. Tanga akarorero kuntu yazibesha akazi ko azoza mu kigo ca Onepra ariko akazima n'akazi kubuzamu mu gihe ziguma zibona ahabwa akazi abandi batazwi muri zo cankeho mu Ruyigi. Nyuma yo kumenya rero ko izo mbonera kure zatanguye gukwirikirana urwo rupfu rwa Mange zigatangura gukora utunama Fiacre yaciye atangura kuzitera ubwo bazibwira ko zidakwiye kwisuka mu bijanye n'urwo rupfu ngo kuko Mange yakoze amakosa. Ivyo zozo ziterwa mu kuvuga ko nimba Mange yari yakoze amakosa yari kurengutswa imbere y'ubutungane. Muti none ukuri nukuhe kuri iyo sima iheruka gutozwa? Gushika ubu amakuru ava muri izo mbonera kure yemeza ko iyo sima Mange aheruka gutoza yari yayitumwe na Fiacre Nkunzimana. Bo bemeranya ko baca bayigabura. Mange agatwara 20% nayo Fiacre agatwara 80% ariko Mange yo balance abanuzi babi mu mbonera kure bamuhanuye ko iyo sima yo idandaza yose ngo kuko mugambwe CNDD-FDD datacu rigero bahemba mu gihe wirirwa urabakoresha. Amwe mu masoko yacu yo mu mbonera kure aho mu Ruyigi yagize ati Mange ahejeje gutoza iyo sima twaciye tuyigurisha kuko Fiacre kuva kiri umukuru w'imbonera kure nta kintu na kimwe ari gatumarira kiretse ko adukoresha amakosa gusa yo kuja gutoza ibintu hamaka akaba ari we yirira. Hari abagenzi bacu bafunzwe kubera Fiacre. Mu mwaka wa 2024 mugenzi wacu Prosper yamutumye gutoza amafaranga mu banyagihugu bimenyekanye yaciye amwihakana acarapfungwa yarekuwe turinze gukoma induru. None raba ivyo akore Mange mu kumugandagura kugira ngo ntavuge ukuri. Ngo turasaba ko Fiacre abazwa urupfu rwa mugenzi wacu Mange cyo kimwe n'abapolisi bamukubise.
Muri rusange izo mbonerakure zo mu Ruyigi zirasaba cyane ko Fiacre Nkunzimana arenguzwa imbere y'ubutungane kugira ngo abazwe urupfu rw'imbonerakure Hamisi Bataziramange hatibagiwe abo bapolisi bamukubise mu nyamaswa gushika nawe yitavye Imana. Ngaho amakuru yaragezwe ko muri kano kanya cyane agarukaga ku bivugwa muri politike ndetse n'ibivugwa mu gateka kazi na muntu nandi menshi turiko turabategurira ni mu mwanya ntimuze gucikanwa. Ufite nde subscribe cyangwa sabone rero niba utari wafite ko kugira ngo tuja kwa niba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV Imana ibahezagire mu kugwa byanyu vya misose muriko murakora.